Inyuma yaho yumviye ikiganiro imbonesha kure ku Gasaka Web TV yatanze ku radio ikaba na televiziyo y'ubuntu ijwi ry'imfuvyi n'abapfakazi, ntaco nayigize Onesphore aba Kayenzi ikomine n'intara ya Muyinga yiga mu mwaka wa 13 mu gisata c'ibiharuro, yahavuye yandika nimero ya telefone yo mbonesha kure ku Gasaka Web TV, aho mbere yahavuye anarondera ubuyobozi bwayo. Nitwa ntaco nagize Onesphore, kamvuka ku mutumba wa Kayenzi komine n'intara ni Muyinga hamwe na zone nyene rozanye. Hanyuma tuhejeje kubarondera kugira ngo mudufashe muratwakira twakira mu Rwaneza, bwambere tubanza kubashimira kuri uwo mutima w'urukundo mwabanje kugira. Yego sanzwe ndi umunyeshure nkaba niga mu wa 13. Icatumye ayirondera nkuko muvyibonera asanzwe agendana ubumuga, eka kandi akaba avuka no mu muryango utishoboye. Yarakiriwe kuri iyo telefone, mbere bagira ko bamwemerera kuzoja kumuraba. Ntivyatevye ku Gasaka Web TV yarishikiye Muyinga iganira n'uwo musore. Onesphore duhuriye hano mu gisagara ca Muyinga, ubundi uriko uragerageza kwivuga Onesphore ninde, amazina yiwe yose n'ayahe, avuka mu muryango w'abana bangahe? Ntaco nagize Onesphore ni umwana avuka mu muryango w'abana 8, akaba ari umwana wa mbere w'imfura muri uwo muryango nyene. Nkaba mvuka nyene ku mutumba wa Kayenzi komine n'intara na zone ni Muyinga. Onesphore afise abavyeyi bose? Yego turabafise. Onesphore ugendana ubumuga ubumaranye igihe kingana gute, vyagenze gute? Ubumuga ndabumaranye imyaka 23. Kubera naburose kuva inyuma y'indwi zibiri zo kuvuka. Wiga iki ni mu wanyuma? Yego ni mu wanyuma mu gisata c'ibiharuro. Vyarakoroheye warabona yuko uzokwiga ukamara amashuri? Bwambere nari mfise ishaka ryo kwikunda ivyigwa canke se gukunda ishure. Yego maze kugenda ku ishure naragize nyine umutima wo gukunda ivyigwa, nubwo n'uburyo bwaza burangora ariko narahenda buke buke, ari nk'ubunyiyumviriye ko akamfasha nyine nkagenda, hama nyine bikagenda neza ku ishure bikagenda neza. Yego mu byo bagiye bamwemereye kuzomurihira umwaka w'ishure wose ndetse no kumuha ibikoresho by'ishure. Ntibayaze amasigara cicaro kuko kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2021 bongeye bafata urugendo rugana i Muyinga bagiye kumushikiriza amakaye bamwemereye. Ego urakoze, uratubwiye ko bisanzwe bikugora kubwo bufasha, none wowe ufise abandi bana muvukana? Yego bariho, tuvukana turi 8. Kaburi umwana kangahe Onesphore? Ndi imfura. Murakoze, none ko muri abo bana 8 mbega mu mibereho byo babiborohera mwese? Bo baba ari abanyeshure nabo? Yego bamwe bariga mugabiga muri primaire, abandi nabo byarashitse baraheba kubw'uburyo nyene. Abo babiga muri primaire babiga mu mwaka wa kangahe bose? Umwe bayiga hehe? Umwe yiga mu wa 6, yundi mu wa 2, yundi mu wa mbere, haho n'uyundi agiye mu w'indwi. None musanzwe mufise abavyeyi bose? Yego bariho mugana mikoro. Yego rero kubwo ubufasha mwasavye imbonesha kure Gasaka Web yari yashitse ibazaniye ibyo mwashoboye gusaba. Umwaka w'ishure mu iha amafaranga ngana gute? Ku mwaka w'ishure turi ha 15,000 kubera harimwe y'abarimu nayo kubaka ishure. Najya minedepfara nyene dusanzwe turi. Urakoresha karimi kashi? Yego ndayikoresha. Bideri habarugira ni mwene wacu mu muryango. Hanyuma urashobora kuvuga nimero zawe za Eco Cash canke irimi cash kugira ngo umuntu wese azoshobora gukorwa ko niki gikorwa ashobore kugushikako kuguha nk'ikaramu gutyo? Yego ntuzivuga 61 amajana 368 104. Yego murakoze. Ko tumenyereye abantu benshi bagendana ubumuga usanga bikengera, ugasanga abarimo baradukurikirana murabona ko afise ukuguru kumwe yahuye n'ibibazo ngo akivuka, ibindi navyo muzoza mubimenya uko imisi igendera hera kuko byose ntitwobivugira ngaha, ariko rero murabona ko akeneye ubufasha butandukanye. None ikibazo ca nyuma ngira ndakubaze, wewe kubera iki utagiye kwa muganga ngo bagushire mu icuma? Kubwo impamvu nyene y'amahera niyo mpamvu nyene byanse, kubera nagiye baca banje amahera menshi cindabura ubwo buryo nyene canshima kuzendagenda nkunko, ariko nungaha biranyoroha kubera nabikuriyemo ni mu bandi banyeshure ndashobora kugenda muri sport tangora ntakibazo tukagira hamwe n'abandi. Uraje muri sport?
yego bigenda gute ndiruka nyene kandi nta bansiga nyene yego umwigisha birakorohera ko aguha amanota meza wagiye muri siporo n'ukuguru kumwe yego ubwa mbere bari babanje kunyankira kubwo babona menga ntivyoshoboka ariko nanje kubwo gukunda igikorwa ca siporo canke inzi akamaro ka siporo nanje narageze kuza ndiyadabuta uko nshoboye hanyuma nyene nkagenda hamwe n'abandi kandi aho bashika nandi narahashika atangora nta kibazo turazi neza hariho inkino z'abantu bamugaye wowe umaze kwiyandikisha mu izo nkino oya ntazo ndajamo ani zuru ziriho nama ndazumva ariko gusa nta mahirwe ndagirirwa yo kuzijamo none kugira umara amashure witeguriye gute kaminuza usaba iki kwiga kaminuza hamwe Imana yonshoboza nkatora exeta ikibazo ca leta no saba nyene n'ubundi butabaza nyene bwonshika nayo canke bishitse naho sintore n'ikibazo nyene nkabumva nyene bomfasha bakanyigisha nka privé byoshe nabo nyene babakoze yego reka tugushimire cyane yego namwe reka tubashimire ariko widondora kugira wibutsa bariko badukurikirana jewe nitwa Nationagize Onesphore nkaba mvuka ku mutumba wa Kayenzi commune zone n'intara ni Muyinga nyene byose yego reka tubashimire ukuntu mugenda mugira subscribe ukuntu mugenda mu kanda like ku biganiro tugenda turabashikiriza tubashimira ukuntu mugenda mwitanga mu kutubwira ivyo dukosora kuko tubayeho kuri mwebwe tubashimire ciao ciao